n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu w'Imana aho yari yifatikanije mu nkuka ya misa n'abakristu bo muri Paroisse ya Murayi muri komine Giheta intara ya Gitega. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarafashe urugendo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 25 ruheshi umwaka wa 2023 rumushikana mu gihugu c'Ubushinwa nkuko biri mu itangazo ryasohowe n'igisata cyo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu ngo yitabiriye ibikorwa by'inama ihuza umugabane wa Afrika n'igihugu c'Ubushinwa yerekeye abakenyezi. Kaminuza y'u Burundi niyo yaraye itahukanye igikombe cyo ku rwego rw'igihugu mu nkino zo kwinonora imitsi zihuza amakaminuza z'umwaka wa 2023 zabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi ikuru y'Uwimana. Abanonotsi bitwaye neza bakaba bazoca baserukira Uburundi mu mahiganwa nkayo azohuza amakaminuza yo kwisi mu gisagara ca Chengdu mu gihugu c'Ubushinwa kuva ku igenekezo rya 28 mu kakaro gushika ku rya 8 myandagaro uno mwaka. Izi nizo ngingo nkuru zigize ano makuru mu kanya nido. Dasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze muri ano makuru mushikizwa na Gordien Gato mfashijwe mu buhinga bw'ivyuma na Charles Bigirimana. Abenegihugu bahamagarirwa gusengera indongozi kugira zikore neza maze igihugu gitera imbere. Ako kamo bagatewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu w'Imana aho yari yifatikanije mu nkuka ya misa n'abakristu bo muri Paroisse ya Murayi muri komine Giheta intara ya Gitega. Yabasavye kandi kwirinda kumarira umwimbu mu masoko ariko bakijukira kubika imbuto mu bigega rusange hanyuma bagashora umusesekara. Idonido na Aloise Ndayisaba. Ako niko kanyamuneza karanga abakristo bo muri Paroisse ya Murayi iri muri komine Giheta intara ya Gitega aho kuri uyu w'Imana bari basangiye igisabisho n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'izindi ndongozi. Muri iyo nkuka ya misa rero yaherejwe na patiri mukuru w'iyo Paroisse Apollinaire Ntakarutimana yasavye abemera Imana bose kuyikorera naho hoba hariho abariko barabatera ubwoba bakemera bagaheba n'ubuzima bwabo nk'uko vyabaye ku bamaratiri b'Ibuganda bo bemeye gupfa bazira ukwemera Imana. Nayo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije ariko araramutsa abari bitavye iyo nkuka ya misa yabasavye kubandanya basengera indongozi kugira ngo ikiganza c'Imana kizigumeko. Akaba yagize ati: mubandanye musabira twebwe indongozi, mudusabire kuko twebwe duhura na vyinshi, amashetani yiruka iwacu kuko twebwe turi muri ya nzira irimwo amageragezwa menshi. Uragenda ugasanga indongozi ishitse ahantu hari amahera y'abene gihugu, ishetani gace yubwira ngo nyonora. Ukagenda wagira gutunganiriza umuntu, ishetani gace yubwira ngo banza umwake amahera, ngo banza umwake igiturire. Murumva yuko tugeragezwa na vyinshi kubera turi indongozi. Nimuze muradusengera, mudusabire cyane, mudusabire kandi nta nkeka mwaba mudusabira. Nkengurukira cyane ababihebeye Imana bose bama babimbwira, baransabira, abapasitori baransabira, abasenyeri baransabira, abashehe baransabira, abapatiri baransabira, ababikira baransabira, mwese muransabira ndabizi mu miryango iwacu. Mubandanye rero igisabisho kuko dushize hamwe Imana icayumva. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaranateye akamo abarundi bose akaba yabasavye kudasesagura umwimbu bawumarira mu masoko ahubwo akaba yabasavye kubika mu bigega rusangi. Aho naho akaba yagize ati: mwibuke mu Misiri Yozefu niwe yaburiye abantu ati hazoba imyaka y'agahimbo n'imyaka y'inzara. Muze muramenya rero kubungabunga umwimbu mukawusesagura, ejo muzosubira kuwurondera. Muri uwo mwaka uheze abantu baragiye barawusesagura ngo babonye amahera, ayo mahera barabika mugabo azabona barabuze iyo bayajana, barabura aho basumira. Genda rero umwe wese atangure imbuto ayijane muri hangare hariya abika imbuto, ivyo asofungura abanza birabe neza abishire mu kigega, hanyuma umusesekare muce mugenda mw'isoko mushore kugira ngo muce mugura twatubati, mugura akamatera, muguri agahuzu,
uturato none mwari muzi kugira ngo ubeho nk'umwana w'Imana so kuba mu munezero ndanezerewe cyane ko mbwira bumva ndazi ko ngaha mwavyumvise kandi mu gihe ukivi. Mwomenya rero ko umukuru w'igihugu yasozeye indamutso ziwe asaba abarundi kureka guca umwano ubutunzi bafise, aho ngo vyaraye bigaragaye ko hari abasega kandi baranyegeje amahera mu mazu yabo. Imurayi muri komine ya Giheta y'intara ya Gitega, Aloys Ndayisaba ku bwa radio Nderagakura. Aloys Ndayisaba tukaba tukingukiye kuri iyo nkuru. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarafashe urugendo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 25 ruheshi umwaka wa 2023 rumushikana mu gihugu c'Ubushinwa nkuko biri mu itangazo ryasohowe n'igisata cyo kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ngo yitabiriye ibikorwa vy'inama ihuza umugabane wa Afrika n'igihugu c'Ubushinwa yerekeye abakenyezi. Muri urwo rugendo bitekanijwe ko Angeline Ndayishimiye azogendera hari umugambi wo kubaka igisagara citwa umugenzi w'abana hamwe n'umugambi werekeye amagara y'abakenyezi n'abana bo mu bwoko bw'abayitian. Namakuru tuyabandanize mu gisata c'inkino. Kaminuza y'u Burundi niyo yaraye itahukanye igikombe cyo ku rwego rw'igihugu mu nkino zo kwinonora imitsi zihuza amakaminuza yo z'umwaka wa 2023 zabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi kuri uyu w'Imana. Abanonotsi bitwaye neza bakaba bazoca baserukira u Burundi mu mahiganwa nkayo azohuza amakaminuza yo kwisi mu gisagara ca Chengdu mu gihugu c'Ubushinwa kuva kwigenekezo rya 28 mu kakaro gushika ku rya 8 Myandagaro uyu mwaka. Umwunganizi w'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi Hermenegilde Burikukiye hakaba yasavye abo banonotsi kubandanya bimenyereza kugira abazoserukire neza u Burundi muri ayo mahiganwa. N'inkuru ya Eric Yarankunze. Abo n'abanonotsi ba kaminuza y'u Burundi nyuma yo gutahukana igikombe ciganwa ryo kwinonora imitsi rihuza amakaminuza yo mu gihugu c'u Burundi y'uyu mwaka wa 2023 ironka nibahasha y'ibihumbi 200 mu mafaranga y'amarundi. Ikaba yakurikiwe na kaminuza y'intwazangabo ISCAM mu kibanza ca kabiri ihabwa na ibahasha y'ibihumbi 150, mu gihe kaminuza y'ubuhinga y'Igitega yaje mu kibanza ca gatatu ironka amafaranga ibihumbi 100. Nayo ku rutonde rw'abahungu kaminuza y'intwazangabo ISCAM niyo yatwaye igikombe yongera ihabwa imyambaro yo gukiniramwo, mu gihe mu bakobwa igikombe catwawe na kaminuza y'ubuhinga y'Igitega yongera nayo nyene ihabwa impuzu zo gukiniramwo. Umwunganizi w'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi Hermenegilde Burikukiye hari nawe yatanguje izo nkino yarakeje abanonotsi bigenjeje neza yongera basaba kwamanisha akaryo guhiganwa no mu vyigwa, mu gihe abanonotsi bitwaye neza bazoca baserukira Burundi mu mahiganwa azohuza amakaminuza yose yo kwisi azobera mu gisagara ca Chengdu mu gihugu c'Ubushinwa kuva ku igenekezo rya 28 mu kakaro gushika ku rya 8 Myandagaro uyu mwaka. Hermenegilde Burikukiye asaba abo banonotsi kubandanya bimenyereza kugira bazoserukire neza Burundi mu kwitwara neza mu ndero no mu buhinga. Izi nkino zibaye kandi mu gihe hariko harategurwa inkino mpuzamakungu zihuza amakaminuza yose yo kwisi zitegekanijwe ku magenekerezo ya 28 z'ukwezi kw'indwi umwaka nyene gushika ku magenekerezo y'umunani kwezi k'umunani mu gihugu c'Ubushinwa mu gisagara ca Chengdu. N'igihugu cacu kikaba kizoyitaba. Twagira dufate kano kanya dutanga impanuro kubazo baduserukiye muri izo nkino bazogume na ntaryo bigenza neza mu kwerekana imico n'imigenzo myiza y'igihugu cacu, bazogendere ubutwari, ubukerebutsi, ishaka be n'indero runtu, ariko kandi bazotuzanire imidari bongere berekane ko igihugu cacu gikomeye. Akaba yaboneye akaryo ko gutera kama barongo ya makaminuza yo mu Burundi gushira mu ngira kamo ko mushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi ko kugwiza ibisata vy'ubuhinga bongere bakore bisunza amategeko. Mboneyeho kubibutsa akamo umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yabateye
akarere ko kugwiza ibisata vy'ubuhinga mu ndinganizo z'ivyigwa mukora. Amahiganwa araba mu buzima bw'umuntu wese, ni naco gituma dusavye kandi abayobozi ba za kaminuza kubandanya bategura urwaruka babahanze amaso kugira ngo amahiganwa bazoza barahura nabo baze bahure nayo mwayabateguyemwo. Aha tukabasaba yuko mubarera mu muco no mu mategeko, kuko turabona yuko bamwe bamwe baca iruhande y'amategeko mu bijanye nk'akarorero no kwakira abanyeshuri canke mu bijanye no kubaha amanota, kuko niho muzaba mubafashije guhiganwa mu buzima bwabo bimirije. Kaminuza 19 akaba arizo zitabiriye izo nkino zo kwinonora imitsi z'uyu mwaka w'2023 kuzirenga 50 zisanzwe zikorera mu Burundi. Hambavu y'ubushimwe bwahawe amakaminuza 3 ya mbere, abanonotsi 3 ba mbere bakaba bararonse ubushimwe ku giti cabo bugizwe n'imidare y'umujumbu ku ba gatatu, y'ifeza ku ba kabiri hamwe n'iy'inzahabu ku ba mbere, bongera bahabwa n'ibahasha. Eric Yarankunze, tukaba tugukengurukiye tukiri mu yavugwa mu nkino. Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Mwaro burashimishwa nuko iyo ntara ikunze gufata ikibanza ca mbere mu nkino zo kwinonora imitsi zihuza amashure. Umuyobozi w'indero muri iyo ntara Barandagiye Omer akavuga ko inkino zisanzwe ziri mu ntunganyo y'ivyigwa abanyeshure biga, gahamagarira abanyeshure gukunda inkino kuko zifise akamaro kanini nko kugira amagara meza, kumenyana n'abandi n'ibindi. Ubushikiranganji bwacu mu ntunganyo ku mwaka y'ivyigwa hariho ibijanye n'inkino batunganya, ari inkino rusange ibyo bita mu gifaransa jeux collectif, inkino z'imipira, ari inkino zo kwinonora imitsi bita athlétisme scolaire. Izo nkino zama zitunganywa ku mwaka mu mashuri, hakaba nihiganwa ku rwego rw'igihugu. Rero intara ya Mwaro bihora bishika ikaba mu za mbere cane cane mu vyo kwinonora imitsi bita athlétisme, ari naho bahora baduha ivyo bikombe vyose twabirose mu kwinonora imitsi. Muri athlétisme tubaye aba mbere cane cane mu gisata c'abakobwa. Muri izo nkino za beshi bita jeux collectif, intara ya Mwaro yashoboye kuronka ekipe y'abakobwa yo muri Mwaro mu mukino wa basket. Intara ya Mwaro yabaye ya mbere, uwo mugwi w'abakobwa muri Mwaro wabaye wa mbere, ukaba wararonkejwe n'abanyene igikombe. Akarusho ko kuja mu nkino uri umunyeshuri si guta umwanya na gatonyi, kubera bwa mbere ivy'inkino no kwinonora imitsi biri mu vyigwa abanyeshuri basanzwe biga, kubera hariho icigwa kijanye n'ivyo kwinonora imitsi n'inkino biga abanyeshuri citwa santé sport. Urumva ubushikiranganji bwacu butunganije inkino n'ivyo kwinonora imitsi, nikaca kaba karyo keza ko kubishira mu ngiro. Ikindi naco twovuga yuko abahinga babinonoseye bavuga yuko ibintu bijanye n'inkino no kwinonora imitsi navyo ari bituma amagara y'abantu kuba bikora amera neza. Ikindi naco novuga yuko inkino akamaro kacu zirahuza abantu, kubera tugiye mu mahiganwa hirya no hino mu zindi ntara, abanyeshuri barahura n'abandi bakamenyana. Radio Ndiragakura turabandanya kubashikiriza amakuru twabateguriye. Imyiteguro yo guhimbaza imyaka 31 irangiye Burundi bwikukiye ngo iriko iragenda neza mu ntara ya Mwaro, nkuko bishikirizwa na buramatari w'iyo ntara Colonel Gasanzwe Gaspard. Kuva ku rwego rw'amakomine iyo myiteguro yaratanguye, ariko inyubakwa nyinshi zo kuguruwe mu guhimbaza iyo myaka ngo ntizizoba ziruzura neza. Umunsi mukuru wo kwikukira turiko turawutegura neza kandi biko bigenda neza. Ico mwomenya cyo tubanza guhimiriza abarongo y'amakomine bonyene bagategura ukuntu defili zogenda, kuko tuba turi mu migwi y'amakomine, hanyuma tukaca tuja no mu migwi noneho y'umuzi. Umurongozi wese agatonda imbere y'abazoza muri iyo defile, hanyuma imyiteguro iko iragenda neza. Rero kenshi tuba dufise n'umwambaro uranga ikomine yose, uranga n'abakora ahandi, turacari mu myiteguro.
nta nyubakwa mbona tuteganya kwinjira, ariko ziriko zirubakwa nuko usangwa nyene bidakoranye nuko zirahwana, no kubona hageze hasigaye iminsi mike na izo nyubakwa twokuguruye nazo ugahura ntizirahwana. Hari itangazo turiko turategura kugira bitegure muri ubwo buryo kujya babigira ku migwa mikuru za Gitega, ku mugwa mukuru wa politike n'umugwa mukuru wa Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, naso twaba tubafata nk'akaroro twatubwira nkuko nyene babigira nabone. Mu bijanye n'ibidukikije, ishirahamwe ryitaho ibidukikije APC risaba ko umugambi wo gukingira ibidukikije ewe Burundi urambaye wo ukurikiranwa neza kugira uzoshike kwihangiro ryawo. Bivugwa n'urongoye iryo shirahamwe Banigwa Nzigo Innocent, amenyesha ko mu mashirahamwe akingira ibidukikije ngo barabona agahaze muri uwo mugambi, kuko ibiti byose bimaze gutegwa muri uwo mugambi ngo ntibiboneka. Ewe Burundi urambaye, murabona yuko n'umugambi w'igihugu murazitwarirwa mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi uriho kuva mu 2018 gushika mu 2025 kugira ngo ufashe mwishigwa mu ngiro y'ivyo leta yemeye. Turabishije ijisho urambaye, ewe Burundi urambaye, twe mu mashira hamwe turavuga yuko hari hagahazi mu rujya mugambi, kubera ko ibiti ewe Burundi urambaye imaze imyaka utera kuva mu 2018 gushika ubu ntibiboneka, cyateza kuboneka. Aheshe turabivuga turi kumwe n'abijejwe mu bushikiranganje, ibiti birategwa mugabo ntihabikurikiranwa ryabo. Uri kuraraba rero aho ibiti bitegwa, hari n'ibitegwa usanga biterwa igihe cyo gutera ibiti carenganye, cyo gihe bica bigira ikibazo bikuma. Rero ewe Burundi urambaye, turasaba yuko hoba ugukurikirana uwo mugambi, ndikuvuga akabisuzumwa, kuko uwo mugambi ukoresha amahera y'igihugu, akabisuzumwa kugira ngo turabe yuko gushika mu mwaka 2025 uwo mugambi uzobuheze yuko uzawashitse ku mahangiro uwo mugambi wari ufise. Ico rero twe mu mashira hamwe tuvuga yuko hari hagahaze hobisuzumwa kugira ngo ivyogororwa bigorogwe kare. Ivyo tukabivuga dufatiye ku rubuga ibiti ntibiboneka, uwo mugambi usanzwe ukora ntibiboneka. Kwisaha imwe zibura iminota 16 ni hano duce dusozerera amakuru twari twateguriye kubashikiriza. Nkabanda bashimiye mwebwe mwese mwayateze yompe, nkashimira kandi Charles Bigirimana yatumye amajwi abashikira umuherereye hose. Gordien Gato nariko ndayabashikiriza, nkabanda bifurije kugira umunsi mwiza.